kwirengagiza kuvuga ukuri ukuzi ni ukwirengagiza gukora iciza uzi yuko ari iciza kandi abantu bakeneye ico ciza bo bakorera. Iyo umuntu akoze ibinyuranije najya amabwirizwa 10 y'Imana abakoze icaha, ucumuye kuyibwirizwa rimwe mu mabwirizwa 10 y'Imana ubukoze icyaha. Bijya bavuga ngo ntugasambane, ntukibe, wibuke kuziza umunsi w'isabato, ntukibazira ibishushanyo. Iyo rero ukoze kimwe muri ivyo Imana yabuzanije ubukoze icyaha. Rero hari ikindi kintu twashaka kumenya neza, hari ico bise icaha c'inyanduruko. Kuko turakunze kumva abakatolika bakunze kukivuga ngo icaha c'inyanduruko. Twashaka kumenya neza mwebwe ico muciyumvira ko embega icaha c'inyanduruko co bari iki. Ari ukuntu abantu bashobora kuvuga ijambo ugatusanga kumbure ubusobanuro bagihaye Bibiliya sibwo busobanuro Bibiliya yatanze, kubera ubwaco icyo jambo uvuze ngo icyaha c'inyanduruko cumenga umuntu wese avuka afise icyaha, ariko ukurikije burya busobanuro uza kubona yuko ari ibintu biza kugaragara umuntu yaramaze kubaho. Inyanduruko twe dufise ni kamere itubangukira gukora icyaha, ntabwo tugira icyaha c'inyanduruko, ahubwo ni kamere itubangukira gukora icyaha. Kuko Zaburi ya 51 umurongo wa 5 Bibiliya iravuga ngo raba nabumbanywe ukugabitanya mu vyaha niyo mama yamvyariye. Uyu murongo uratwereka yuko uko turemwe twabumbanywe ukugabitana gukora ivyaha. Ibi rero twabumbanywe uku kuntu Dawidi yavuze ngo mu vyaha niyo mama yamvyariye. Mu bisanzwe mama washobora kuba ari imborerwa, inzoga, ama ukavuka ufise amaraso arimwo ubumara bw'inzoga ku buryo wumva kururirwa cyane kunywa inzoga kubera nivyo wavukanye. Ni kamere yo gukora ikibi tuvukana, ntabwo tuvukana icyaha. Urumva hari ibintu bitabeshwa, mpwe muyera n'umubesha, umutima nama wawe n'ubesha, n'Imana n'uyibesha. Nukuvuga rero nimba wewe uzi yuko uri umukristo canke wemera Imana, utegerezwa kuvuga ukuri nkuko kuri mu mutima. Ni kimwe n'abajya abantu bose babadandaza, usanga bafise iminzane ibesha, ugasanga umunzane akoresha mu kurangura, so umunzane akoresha mu kudandaza. Abo bose n'ababeshi. Ukwiye kumenya ngo iyo ukoze ikintu kinyuranje n'ukuri kuri mu mutima wawe, uburi kurakora icyaha. Siritu cyane cyane nk'aba bantu bavuga ko basenga bafise na za Bibiliya. Bakwiye vraiment kugerageza kuba gahore. Hari ikindi gizabisho abakatolika bakunze kuvuga, jewe ubwanje gikunda kuntera ubwoba, kuko kirateye ubwoba nacumbise. Kivuga ngo ncumura mbizi, ncumura n'ibigirankana. Uwo muntu agize igisabisho nk'ico, yo babarigo. Turabaha ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi citwa icaha n'umuti wacu. Jewe turi kumwe ni Darsine Ingabire, turafise n'umutumire wacu tugira dusabe yidondore kugira nabariko baradukurikirana bamumenye. Kaze. Murakoze kuduha ikaze. Ku mazina nitwa Nahimana Vianney, sanzwe ndumuvuga butumwa bwiza bw'ikanguro n'ubugorozi. Uyu munsi nkaba naje kugira ngo dufashanye namwe kubadukurikirana ku mbuga zisanzwe zitangirwa ko butumwa kuri Facebook umuntu muzima, YouTube ikanguro n'ubugorozi, TikTok imburi ya nyuma. Karibu cyane Vianney. Murakoze. Rero twari dufise ibibazo bimwe bijanye n'umutwe wacu w'ikiganiro cuno munsi icaha n'umuti wacu. Murabona muri no si turi mu isi ya Gikristo, hari amadini menshi ndetse murabona amaza katolika, aba protestant ni menshi cyane, kandi abo bose bavuga yuko bari kubigisha abantu ngo bihane ngo bareke ivyaha. Twashaka kumenya neza ivyo bihana ni iki, ico caha bihana ni icahe, icaha ni iki? Murakoze nkuko mwabivuze, amadini yose ya Gikristo yamahamagarira abantu kwihana kandi bababwira ngo bihane ivyaha. Rero muratubajije ngo icyaha ni iki. Iki kibazo mutubajije ni kibazo ciza cyane. Babisaba yuko umuntu amenya ivyo yihana, akamenya nico cyaha icyarico. Rero jewe ndatanga ubusobanuro Bibiliya iyo ubwayo itanga ku cyaha. Rero hariho ubusobanuro bune muri Bibiliya bwerekana icyarico icyaha. Ko mu bisanzwe icyaha ni ikintu c'icaduka. Rero duhere mu gitabo c'Abaroma, Abaroma igice ca 14:23, ariko ubukekeranya wese iyo ariye abatsinzwe
kuko bitaba bivuye ku kwizera. Ikitava ku kwizera cyose ni icyaha. No kuvuga abantu bose batemera ko Imana ibaho, abo bose baba bakoze icyaha. Ikintu cyose ukora kitava ku kwizera kiba ari icyaha. Ubwo n'ubusobanuro bwa mbere. Abantu bose bamenye ngo guhakana Imana kutizera ni icyaha. Ubundi busobanuro bwa kabiri buboneka mu gitabo ca Yakobo igice ca 4 umurongo wa 17, nukuzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Ubundi busobanuro bibiri itanga ku cyaha nukwirengagiza gukora iciza uzi yuko ari iciza, kwirengagiza kuvuga ukuri ukuzi, kwirengagiza gukorera abantu iciza kandi abantu bakeneye ico ciza bo bakorera, kwirengagiza rero gukora iciza ubukozi icyaha. Ubwo n'ubusobanuro bugira kabiri Bibiliya itanga ku ijambo icyaha. Ubundi busobanuro bwa gatatu Bibiliya itanga ku ijambo icyaha buboneka mu cete ca mbere cyanditswe na Yohana ni igice cya 3 umurongo wa 4. Baravuga ngo umuntu wese akora icyaha akora ivy'umugararizo kandi icyaha nico mugararizo. Mu zindi ndimi baravuze yuko péché c'est la transgression de la loi. Imana yaratanze amabwirizwa 10 yanditse muri Kuvayo 20. Iyo umuntu akoze ibinyuranije najya amabwirizwa 10 y'Imana abakoze icyaha. Ucumuye kuyibwirizwa rimwe mu mabwirizwa 10 y'Imana ubukoze icyaha. Bijya bavuga ngo ntugasambane, ntukibe, wibuke kuziza umunsi w'isabato, ntukibazira ibishushanyo. Iyo rero ukoze kimwe muri ivyo Imana yabuzanije ubukoze icyaha. Ubwo n'ubusobanuro bugira gatatu Bibiliya itanga ku ijambo icyaha. Ubusobanuro rero bwa kane Bibiliya itanga buboneka mu cete ca mbere ca Yohana 5 umurongo wa 17. Baravuze ngo kugabitanya kose ni icyaha kandi hari icyaha kitari cyo kwicisha. Ukugabitanya kose ni icyaha. Murakoze cyane kuri ubwo busobanuro muduhaye uko ari bune. Rero turumvise ko icyaha ari ukutizera, kudakora, kugarariza Imana hamwe no kugabitanya. Rero hari ikindi kintu twashaka kumenya neza, hari ico bise icyaha c'inyanduruko. Kuko turakunze kumva abakatolika bakunze kukivuga ngo icyaha c'inyanduruko. Twashaka kumenya neza mwebwe ico muciyumvira ko embega icyaha c'inyanduruko coba ari iki? Murakoze. Ari ukuntu abantu bashobora kuvuga ijambo ugatusanga kumbure ubusobanuro bagihaye Bibiliya sibwo busobanuro Bibiliya yatanze, kubera ubwaco icyo jambo uvuze ngo icyaha c'inyanduruko cumenga umuntu wese avuka afise icyaha, ariko ukurikije burya busobanuro uza kubona yuko ari ibintu biza kugaragara umuntu yaramaze kubaho. Inyanduruko twe dufise ni kamere itubangukira gukora icyaha, ntabwo tugira icyaha c'inyanduruko, ahubwo ni kamere itubangukira gukora icyaha. Kuko Zaburi ya 51 umurongo wa 5 Bibiliya iravuga ngo raba nabumbanywe ukugabitanya mu vyaha niyo mama yamvyariye. Uyu murongo uratwereka yuko uko turemwe twabumbanywe ukugabitana gukora ivyaha. Ibi rero twabumbanywe uku kuntu Dawidi yavuze ngo mu vyaha niyo mama yamvyariye. Mu bisanzwe mama washobora kuba ari imborerwa, inzoga, ama ukavuka ufise amaraso arimo ubumara bw'inzoga ku buryo wumva kururirwa cyane kunywa inzoga kubera nivyo wavukanye. Ari navyo Paulo yaje kuvuga mu gitabo c'Abaroma igice c'indwi umurongo wa 17 gushika ku 20, aho yavuze ngo ewe jewe ndagowe ninde yonkiza uyu mubiri untera urupfu, nifuza gukora ivyiza ariko ikibi kikantanga imbere. Ariko Imana ishimwe ko nkora ivyo ntagomba. Nukuvuga twebwe dufise kamere ko Imana ire mu muntu yamuremanye kamere yo gukora ivyiza, ariko umuntu amaze gukora icyaha kamere yo gukora ibibi yacimwinjiramo ama ikiganza kamere yo gukora ivyiza. Niyo mpamvu abahinga bamwe bavuga ngo umuntu afise amajwi abiri amugwaniramo, ariyo ijwi rimugwaniramo ryo gukora ivyiza, akaba n'irindi ijwi rimugwaniramo ryo gukora ikibi. Ariko dusanga iryo jwi ryo gukora ikibi niryo ribanguka cyane kubera niko twabombanye ukugabitanya. Rero ntabwo ari icyaha c'inyanduruko, ahubwo nizo ntege nke iyo kamere turimo gukora ikibi turimo. Murakoze mwabitawe numva nawe waciye ubitawe. Ni kamere yo gukora ikibi tuvukana, ntabwo tuvukana icyaha.
icaha c'inyanduruko nk'iki turi murumva oya ntituvukana icaha c'inyanduruko ahubwo tuvukana kamere yo gukora ikibi abantu rero ifoko dutahura yuko ico caha c'inyanduruko ntaco ntakiriho mva nuguhumurirwa nyene ego rero hari ikindi kibazo rero twari twifise bashaka mu dutandukanirize icaha n'ikigabitanyo mudubwira itandukaniro riri hagati y'icaha n'ikigabitanyo na ryari umuntu yovuga yuko yakoze icaha canke ko yakoze ikigabitanyo murakoze bo ibi navyo biratandukanye kuko na Bibiliya irabivuga mu buryo butatu butandukanye ariko twebwe abantu tuca tuvyita kimwe ariko biba bifise ubudasa bifise ubudasa kubera mu gitabo muri Kuvayo 34 umurongo wa 6 n'uwindwi Imana yireka Mose yaramubwiye ivyikorera umuntu baravuze ngo uhoraho aca imbere yiwe arivuga ati nduhoraho Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu nebakuraka ngira ikigongwe cinshi mora ndumwizigirwa namangirira imbabazi abantu ibihumbi n'ibihumbi marira ibigabitanyo n'ibicumuro n'ivyaha Bibiliya itwereka yuko Imana ibabarira abantu ibigabitanyo ibicumuro n'ivyaha nukuvuga rero ivyo bintu birafise ubudasa kubera ikigabitanyo urumva yuko avamo ijambo ubugaba nubugaba umuntu agira nukuvuga umuntu arafise inshingano canke responsabilité ajejwe nk'uburi umugabo afise responsabilité yo kuronderera umuryango kugaburira umuryango kuronderera ivyo ubeshaho umuvyeyi muri responsabilité canke mu nshingano Imana yahaye umugabo canke abavyeyi dufate muri rusange abavyeyi hariho kwigisha abana babo hariho kuvuza abana babo hariho kugaburira abana babo hariho kwambika abana babo izo nshingano canke izo responsabilité ufise iyo rero tazishira mu ngiro uburi kurakora ibintu bita ibigabitanyo umwana nawe afise inshingano canke se responsabilité zo gufasha abavyeyi kugamburukira abavyeyi aho bamutumye akagenda murumva yuko ntibiri muri ya mabwirizwa 10 kuko biri mu ma responsabilité Imana yahaye abantu biri mu nshingano Imana yahaye abantu kudakora rero ibiri mu nshingano zawe uburi kurakora ibigabitanye ama rero icyaha coco ni burya busobanuro twatanze nukurenga ku mabwirizwa kurenga vyagezwe vy'Imana ukabikora nibigirankana ukabirengako kandi ubona Imana yarabibuzanije kubikora aho rero uburi kurakora icyaha muri make ikigabitanyo ku bantu baciye mu ishure hari ibintu bavuga ngo appartient na incri uburya ikigabitanyo kiri incri mu cyaha murakoze cyane kudutandukaniriza ivyo bintu bibiri ko turakunda kenshi kuvyitiranya hariho nindi novuga yuko ni nka situation y'umuntu arikiye kenshi y'umuntu ariko aragenda nko muri bus abona ko yacerewe umuntu nimbere bafitaniye gahunda akamutelefona akamubwira ngo ndiko ndaza canke ngo ndashitse kandi atarafatana iyo bus atazi ningenisa nibeze yuko ari ibintu benshi bakunda gufata minenegwe mbese mu dusobanurira nimba co bari icaha canke ikigabitanyo canke ukomege mu bifata ababeshe canke n'ababeshe murakoze cyane Bo twebwe si uko twe tubifata ahubwo uko ijambo ry'Imana ribifata mu bisanzwe ijambo ry'Imana ku bantu bose bakeneye kuja mu bwami bw'Imana ushaka kuja mu ijuru utegezwa kumenya ngo ari ivy'Imana ihamagarira abantu bayo nko mu gitabo c'abarewe Imana yahamagariye ko abisirayeli bababera Yesu ariko arabwira abigishwa biwe yababwiye ngo mubagahore nkuko so mu ijuru aragahore muri Bibiliya muri Zaburi ya 15 umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri baravuze ngo woraho ninde azosembera mu ihema ryawe ninde azogerera ku musozi wawe wera nugendera mu bitunganye agakora ivyo kugororoka akavuga ukuri mu mutima wiwe nukuvuga ivyo uvuze bitegerezwa kuba no mu mutima niko bimeze nukuvuga wewe nimba uvuze yuko uri muri bisi wewe ubwawe kuko umuntu ashobora ari abantu utobesha nta muntu abesha umutima nama wiwe urumva nta muntu abesha Imana urumva
hari ibintu bitabeshwa mpwe muyera n'umubesha umutima nama wawe n'ubesha n'Imana n'uyibesha nukuvuga rero nimba wewe uzi yuko uri umukristo canke wemera Imana utegerezwa kuvuga ukuri nkuko kuri mu mutima abo bantu rero iyo ubigize akamenyero ukwiye kumenya yuko uburi kurakora icyaha kuko uburi kurakora ibintu binyuranije n'umutima nama wawe binyuranije n'ukuri kukurimo kuko ukuri kukurimo nturafata bisi uko niko kuri kukurimo ukuri kukurimo uracari muhira mugabo umuntu ari kure yawe umubwiye ngo uri muri bisi cufata nk'akarorero muri iki gisagara cyacu cy'Ibujumbura tufate nubwo dufise n'abandi badukurikirana batari muri iki gisagara turafise ikibazo c'igitoro hari igihe wogenda ngo ugiye kuri arebisi ukadusanga amabisi yagiye gutondera igitoro ukadusanga wirindiriye amasaha 2 none umuntu nimba mwahanye rendezvous akaba ari muri ville ukamubwira ngo uri muri bisi ahantu kure aha muri iki gisagara usanga wo agenda iminota nka 20-30 naho ugaca gufata amasaha 3 uramva yuko usubira gukora ikindi cyaco kubesha kuko aciye akubaza none ko wambwiye ko wari muri bisi byagenze gute umva usubira kumubesha rero umva rero ivyo rero ni icyaha kuko ubukoze ibinyuranije n'umutima nama wawe n'ukuri kukurimo ni kimwe n'abajya abantu bose babadandaza usanga bafise iminzane ibesha ugasanga umunzane akoresha mu kurangura so umunzane akoresha mu kudandaza abo bose n'ababeshi rero abo ukwiye kumenya ngo iyo ukoze ikintu kinyuranje n'ukuri kuri mu mutima wawe uburi kurakora icyaha yego murakoze cyane abo bose bavyumvise ngira bagiye kubireka tubifurize siri tu cyane cyane nk'aba bantu bavuga ko basenga bafise na za Bibiliya bakwiye vraiment kugerageza kuba gahore nukugerageza imari dushoboze yego kwe mbega ikindi kibazo twari dufise byoshoboka ko umuntu kwisi tumwita ko ari umugororotsi canke ngo twita umuntu ngo numugororotsi mbega mwisi hariho umugororotsi mu bisanzwe iyo tuvuze yuko isi itarimwe abagororotsi tuba turiko turahenda Bibiliya kuko Bibiliya irerekana yuko isi irimwe abagororotsi reka ndaguha amasomo ya Bibiliya Yobu igice cya mbere ndasoma umurongo w'8 woraho abarira Satani ati mbega witegereje umusavyi wanje Yobu yuko atawanye nawe mwisi ari umuntu atunganye w'umugororotsi anyubaha akitandukanya n'ikibi umva Imana nivuze ngo Yobu ni umuntu w'umugororotsi iramushingira inaye umva ko kandi Yobu yabaye ku isi mbega ni Yobu gusa Bibiliya ishingira inaye yuko yari umugororotsi reka turabe n'abandi nko muri Ezekiel igice cya 4 umurongo wa 20 aravuga ngo naho coba kirimwo Nowa na Daniyeli na Yobu ndayikubaho kwanje ni kumwami uhoraho agize nawe borokora ari umuhungu wabo cyangwa umukobwa wabo ariko yabo magara gusa bokiza kubw'ubugororotsi kubw'ukugororoka kwabo Bibiliya yavuze ngo igihugu nibwo coba kirimo Daniyeli kikabamo n'uwitwa Yobu kikabamo n'uwitwa Nowa abo barabayeho ku isi ngo abo bokiza ukwabo kugororoka no kuvuga Bibiliya irerekana yuko ku isi abaho umugororotsi kuko kuba umugororotsi iyo umuntu amaze kumenya ivy'Imana yanka akaba ku isi agwana intambara yo kudakora ivy'Imana yanka umva uwo abamaze kugororoka arazi ibigororose kuko kubugororose nukumenya ibigororose nukumenya ibintu bitumbereye nukumenya ibintu vy'ukuri ukuvuga iyo umuntu amaze kumenya ivy'Imana yanka akacagwana intambara yo kutabikora no gukora ivy'Imana ikunda akabaho muri ubu buzima bwo gukora ivy'Imana ikunda uwo rero mwisi abaho ari umugororotsi ariko Bibiliya rero umusiguzi igice c'indi umurongo wa 20 nukuri nta mugororotsi ariho ku isi akora ivyiza
ntacumure Ego. turashobora kuba turabagororotse kubera irya kamere nakubwiye twavukanye idutuma tubangukirwa gukora icyaha birashika tukisanga twakoze ikintu Imana idashaka tugakora icyaha umva biravuga ngo nta mugororotsi abaho umva umugororotsi arashobora kubaho ariko nivyo kunda yuko abaho ntacumure arashobora gushika ugasanga umuntu yacumuye ariko kuba ari umugororotsi akaba ari umugororotsi ego byiza no gucayica yihana akagaruka ku Mana ega niyo mpamvu ari umugororotsi kuko azi yuko yakoze ivyo Imana idashaka ivyo ako gatima ko kumenya ngo ngantaye mukimana nico kimenyesho cerekana yuko uwo muntu ari umugororotsi uwe mutima Imana ni uduhe nawe nyene ego ame Imana yuduhe ariko nigizabisho abakatolika bakunze kuvuga jewe ubwanje gikunda kuntera ubwoba kuko kirateye ubwoba nacumbise kivuga ngo ncumura mbizi ncumura nibigirankana uwo muntu agize igisabisho nk'ico byo babarigo bo mu bisanzwe ari imvugo dukoresha ugadusanga kubera vyatunaniye kuyivuga neza ugadusanga natwe bw'ubwacu tuyivuze ukutariko kubera umuntu amaze kugera ku rugero rwo gukora icyaha abizi ntashobora kwihana kubera yabikoze abizi yabikoze n'ibigirankana umva ntashobora kuvyihana ahubwo gusa abantu hari imvugo bakoresheje byarabananiye gutahura ugatusanga baciye bakoresha imvugo itariyo kuko mu gitabo c'Abaheburayo 10 iyo umuntu akoze icyaha c'ibigirankana uwo ntanababarirwa ku Mana mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 10 umurongo wa 26 baravuga ngo kuko namba dukora ivyaha ibigirankana kandi tumaze guhabwa kumenya ivy'ukuri ni haba hagisigaye ikimazi c'ivyaha ariko haba hasigaye kwitegana ubwoba gucigwa yiteka no kwitega umuriro w'inkazi uzorigata abansi b'Imana no kuvuga iki rero abantu bakwiye gutahura yuko umuntu ashobora gukora icyaha kubera intege nke z'umubiri kugira nababwiye kamere dufise idutera gucumura arundi ashobora gukora icyaha bitewe n'ubunenganenzi kutagira ico yitaho umuntu akaba ku isi naco yitaho abandi bagakora icyaha kubwo kutamenya kubutamenya uwundi ugasanga yakoze icyaha kubera ubunenganenzi ubufyinyi umva canke ubwoba ugasanga nk'ubu umuntu arivye aziko kwiba ari bibi ariko kubera intege nke z'umubiri inzara yamurira mukorogoshora neza ariko abonye imyembe y'abantu umva kubera ikibazo c'inzara aciye agenda arivye iyo myembe arariye nukuvuga niyabigize n'ibigirankana ahubwo yabitewe n'intege nke zo mu mubiri kuko umuntu ikimenyetso kizokwereka yuko umuntu atabikoze n'ibigirankana nuko agira kwicuza ivyo akagira kwicuza agaca avuga ni Mana mbabarira ako nagasinye nakamenyetso kamwe kerekanye yuko atabikoze n'ibigirankana kuko urinze ugera ku rwego rwo gukora cyane ibigirankana ubumaze kugera ku rwego rw'ubuhakanyi umuhakanyi rero nta nikigongo asaba none wumva wose abikigongo gute kandi wabikoze n'ibigirankana urumva umaze kugera ku rwego rw'ubuhakanyi nibiba bigikunze yuko unasaba n'ikigongo urumva abantu batumvise ico gisabisha atari ico nikukireka barabukuntu bagiforomira kuko nabo barumva yuko umuntu akoze icyaha n'ibigirankana ega rero n'irindi somo riri muri Mika hariho n'irindi somo muri Mika igice ca 2 aravuga yuko ingorane kuri abo bantu bakore ivyo vyaha n'ibigirankana ugeze kuri ugo gwego ubugowe gose urumva rero ari ukuntu usanga umuntu ivyo yashase kuvuga sivyo agaragaje oya sivyo agaragaje kuko ngaha muri Mika igice ca 2 umurongo wa mbere baravuze ngo bazobona ibara abigerera ivyo kugabitanya bakigira inama zo gukora ibibi bari mu mariri yabo bwaca bakabikora kuko bibashobokeye umva abo bantu bakora ivyaha n'ibigirankana bakanabipanga bakanabikora bibashobokeye n'agatima ko gusaba ikigongo ntibaba bakigafise urumva abo baba birindire nyene kuzoja mu muriro baba barindira umuriro w'inkazi murakoze cyane
ngira naje bazosura gusabira ari ikindi kibazo rero naco nyene gikunze kubakira abantu bashaka kubabaza mbega ni icahe caha ni kihe caha kitababarirwa icyaha kitababarirwa bo muri Bibiliya kirabaho nubwo abantu bakora ivyaha ugasanga ariko hari icyaha umuntu ashobora gukora nikibabarirwe cyane se muri Matayo 12 umurongo wa 31 Yesu yarakivuze yaravuze icyaha kitababarirwa kirabaho umuntu agakora icyaha kitababarirwa muri Matayo 12 umurongo wa 31 baravuze ngo kubw'ivyo ndababwira yuko icyaha cyose nukurogota abantu bazobiharirwa ariko kurogota kuri mpwemu ni icyaha kitababarirwa urumva kurogota kuri mpwemu ni icyaha kitababarirwa umuntu yashaka kwibaza ni gute umuntu arogota kuri mpwemu kugira ngo ashobore kugera ku rugo rwego rwo gukora icyaha kitababarirwa kuko kirabaho rero ni icyaha cyo kurogota kuri mpwemu yera mpwemu yera rero mu gitabo cy'Abaheburayo mu gitabo cha Yohana 6:61 Yesu yaravuze Yohana igice ca 6 umurongo wa 63 ijambo ry'Imana avuga ngo impwemu nizo zitanga ubugingo umubiri ntacumaze amajambo mabwira ni impwemu n'ubugingo nukuvuga impwemu ni ijambo aya majambo y'Imana iri jambo ry'Imana niwe mpwemu ni mpwemu yera ukuri kw'ijambo ry'Imana ni mpwemu yera iyo ufata ukukuri ugaca ukwitirira abantu ugaca ukwitirira abadayimoni ukuri wizera yuko kwari ukuri ukakwitirira abadayimoni ukakwitirira abantu uburogose kuri mpwemu kuko amajambo y'Imana yahumeswe ni Imana yahumekera abavugishwa nayo iyo rero urogose ku ijambo ryayo iyo utanguye gupinga ijambo ryayo uburi kurarogota kuri mpwemu yera kandi kubera ko iri jambo ariko rufunguruzo ruzotuma dushika mu ijuru ubu maze kugera ku rwego rwo gukora icyaha kitababarirwa kuko urumva n'Imana kugira ngo umuntu azonababarirwe bayarana bisomye muri Bibiliya urumva none wayihakanye urumva vyaheze uba wamaze kurogota urakoze cyane rero mu kurangiza tugenda dusozera rero hari akabazo kanyuma twari dufise rero ni gute twofasha kuri ibyo byose twumvise ni gute twofasha abantu bababajwe n'icaha canke bafise isoni y'ivyaha bakoze twobafasha gutabo bantu murakoze n'icigwa nari nabonye citwa icyaha n'umuti wacu ubu rero urumva yuko twamaze kubona ubusobanuro bw'icyaha twamaze kubona yuko n'umuntu nubwo yo bagororokeye Imana birashobora gushika ugasanga yacumuye rero haba hakenewe umuti mu bisanzwe umuntu yamaze kumenya ingwara akabazi ategezwa kumenya umuganga agacamenya n'umuti uwo muganga ashobora kumuha aha rero abantu bakwiye kumenya yuko iyi si imaze kugarariza Adamu amaze gukora icyaha kimutandukanya n'Imana kikamutera kamere imubangukira gukora ibintu Imana idashaka byabaye ngombwa yuko Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abari waba umuganga w'ivyo vyaha ico caba ivyo vy'abantu bakora ivyo vyanditse mu gitabo rero ca Matayo igice ca mbere umurongo wa 23 uwo rero n'ubwa mbere utegezwa kumenya kuko burya hari n'ibintu usanga abantu winjiyemo bitumye udashobora no gushikira ubugingo budashira Matayo igice ca mbere umurongo wa 23 ndasoma umurongo wa 21 baravuze ngo azovyara umwana w'umuhungu nawe uzomwite Yesu kuko ariwe azokiza abantu biwe ivyaha vyabo urumva ni umwana w'umuhungu Maria yavuze yuko azovyara ariko uwo mwana avuze ngo azokwitwe Yesu ariko bace bavuga ngo niwe azokiza abantu ivyaha byabo nukuvuga rero icyaha nta wundi muntu nta kindi kiremwa kiri ku isi Imana yahaye abantu gishobora gutuma ivyaha byabo bikira kirenze Yesu uyu Yesu rero ico twizera ni giki mu gitabo c'Abaheburayo ni gice ca 9 umurongo wa 22 Abaheburayo 9:22 aravuga ngo nkuko ivyagezwe biri ibintu ni nka vyose vyozwa n'amaraso kandi hatavuye amaraso ni haba guharigwa icyaha ivyaha no kuvuga amaraso atamenyetse ntihaba kubabarirwa ivyaha rero mu ijuru iyo wakoze icyaha
akarangi gafuta ico caha na maraso Yesu yamenye ajya maraso rero bisaba yuko yizera wizera umuganga ari wa Yesu ko niwe babari abantu bibi vyaha ariko ukaca wizera ajya maraso yiwe niyo aca bikimazi cyo gufuta rero ico caha nivyo Yohana yavuze ngo bana bato nimukora ivyaha ariko nivyashika umuntu agakora icyaha muze mwibuka ko dufise umwitsa kuri data wa twese uwo mwitsa nawe n'umugororosi ni Yesu nukuvuga rero nkuko magiye mumbaza n'abantu bose batizera Yesu batanamenya n'uruhara Yesu afise muri zinege nke abantu dufise tukwiye kumva yuko n'Imana yaciduha Yesu kugira ngo amaraso yamenye abariyo acatoza izo zaha rero murumva niyo herezo gica icyaha nicova ku muntu Yesu adahari amaraso ya Yesu adahari icyaho ukigumana nuko bimeze ho ukigumana turabakengurukiye cyane kuri uwo muti w'icaha muduhaye ngira abantu bose bavyumvise ariko aradukurikirana murakoze cyane Vianney turabashimiye hama n'abafise ibibazo bindi byo kubaza barashobora kubyandika muri lien en commentaire canke bakabaza kuri izo numero zigira ziyafishe ku ma écran yabo hama niba ibyo bibazo bibaza tukazoshobora kandi kubatumira kugira muze kuvyishura turibaza kandi turizera kandi yuko muzokwemera ubwo butumire murakoze kubona rero mwadukurikiranye mukomeze murananirwa Imana ibahezagire